Shalom wakunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatandatu, no munsi udasanzwe kuko no munsi twumviriza intahe kandi hakaba amasengesho. Rero ku munsi wa gatandatu ndakunda gushimira gose abantu dusengera, turakeneye cyane gose amasengesho yanyu, amasengesho y'abana b'Imana niya tugejeje aho tugeze uno munsi. Rero igihe cyose ukurasenga ukawumva yuko hari ikintu wunguka muri kino kiganiro, uzoka musengera equipe kanguka, usengere abadushigikira, abapartenaire kanguka. Hari abantu bitanga buri kwezi bashigikira kino gikorwa, nico gituma tugeze aho tugera, nico gituma habi bikorane kubera abantu bitanga. Rero musengere gose equipe kanguka, musengere n'abadushigikira, kandi ngashimira gose abashinga intahe, abatanga ubuhamya. Igituma turonka intahe imisi yose ni kubera abantu batanga intahe imisi yose. Yaba atantahe mutanga, abo bose bacinga intahe ntituba tubaronka. Bagira ukwizera kubera bumva ivyo Imana ikurakora mu buzima bwanyu. Igihe cyose utanze ubuhamya rero urukora tuma hagira uwundi agira ukwizera, nawe nyine akagirirwa neza nk'uko bagiriwe neza. Ni benshi cyane bakira, babohoka, bahinduka, batigera baza gushinga intahe. Ariko abashinga intahe, abatanga ubuhamya, ndiho abaho umugisha. Ngabashaka gusaba abantu bose bagiriwe neza, bakize, ni vyiza ko utanga audio kugira abandi bumve ivyo Imana yagukoreye, kandi ndiho ahabwe icubahiro. Utanze intahe cyangwa ubuhamya urakinguye umuryango kugira uwundi muntu nawe nyine agirirwe neza. Nimero ya WhatsApp narayibahaye, nagasaraba 257 71 11 11 32. Nasubiramwo agasaraba 257 71 11 11 32, plus 257 71 11 11 32. Kanguka iracha kuri YouTube ku bantu badashobora kugira application, ariko application ni vyiza ushoboye kuyitereshaja, uca kuri Play Store canke App Store kandika ijambo kanguka. Twaragize mise à jour, mwe mwarabibonye, twageze mu mise à jour ashika nka 3. Hari bamwe tuvuga yuko hari ntahe zituguruka canke zitumvikana. Ugize ico kibazo gira mise à jour, vyanse gose udesinstalle iyo application ya kanguka, usuri installe bushasha. Abo twabwiye babikoze gutyo bose byace bikunda, vyakonaniye gushobora kugira mise à jour, desinstare uyikure mu telefone yawe, usuru yinstare bushasha, biraza kugenda neza. Handi kanguka tuyitanga ni kuri YouTube. Mu Kirundi ni kuri chaîne yitwa Kanguka Kirundi. Inyigisho ndende zica kuri chaîne yitwa Inyigisho za Chris Ndikumana. Mu Gifaransa ni Kanguka Français, mu Congereza ni Kanguka English. Ndabibutse ko ibiganiro bya kanguka tutabicisha kuri Instagram canke X ariyo Twitter, ariko turabicisha kuri website ya kanguka ariyo kanguka.com, kanguka_com. Reka rero twumvirize intahe, kandi amanda basaba yuko imbere yuko dusenga ni vyiza kumviriza intahe zose. Shalom bene data, ndabaramukije mwese, Mwami Yesu abahezagire. Nje gushinga intahe y'ivyiza Umwami Yesu yakoze mu rugo rwacu. Twari tumaze imyaka 14 tutarabona uruvyaro. Ibihe bitari vyoroshe, ibihe bikomeye, ibihe bigumye ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ariko ndashima cane kanguka nayimenye hageze kuva igitangura 2015. Ego naho nayimenya, nama ndayumviriza, nkamafata, nkamanizera, gushikaho bavuga inimero zigezweho, ariko sindonke, sinshikirwe. Ndaba mu bihe bitoroshe, mu bihe byo kwihebura, mu bihe vyaho umuryango uguta, niho ukavuga uti naya Mana ntimbona, naya Mana gira twebwe ntituri mu bo izoha ibibondo. Noneho niga kubwira Imana ntimpa kwiyakira, uhe kwiyakira umugabo, uhe uzoduha iherezo ryiza, ntituze tubure vyose. Nukuri twararonse abakozi b'Imana benshi badusengera, ariko turagera igihe turabivamo, turitekereza. Cyane cyane jewe ndavuga nti Imana, umunsi uzoshakira uzobama, ariko niyo utanabama uzoguma witwa Imana. Ariko ndababwire karagahinda n'umubabaro
nararira cane, ariko shima Imana ko iduha abavukanyi muri Kristo batuba hafi. Hageze igihe abantu bakansengera ntabizi. Sinzi rero muri iyo myaka yose haje umuvyeyi arambwira ati ndifuza ko wosubira kumviriza Kanguka, wosubira kwikunda. Ndamubwira nti nzogerageza. Namwemereye ntamwemereye. Aca arambwira umunsi umwe ati le 22 juin ati bazosengera abadamu bataravyara, ndagusavye namwe muze musenge. Nukuri uwo munsi narabikoze, numva ndongowe no kuyumviriza, ndayumviriza, barasenga, turasenga, numva nsubiye kugira ivyizigiro, numva nsubiriye gukunda Kanguka. Umukozi w'Imana aravuga ati hari umudamu amaze imyaka 14, Imana iraguhaye uruvyaro. Bantu b'Imana, nibwo bwa mbere muri Kanguka bari bamvuze ku itariki nyene ndiko. Numva baramvuze koko, numva nanje ndashikiriwe. Erega ya Mana yasezerana, ya Mana yabivuga ko izoduha abana. Nukuri nza mbona nanje narasamye, sinigeze ntahura ingene ishobora kwibungenga, ingene nanje Imana ishobora kumpa ibibondo. Noneho muganga arumva ivyo naramaze igihe mbona ntabwo ngiye mu mihango, hama ngiye kwa muganga niwe bambwiye ko nasamye. Mwumva ko yari inkuru itangaje. Noneho muganga aca yica umurya ati erega ntiwibungenze umwana umwe, wibungenze amahasa. Uwo munsi sindupfa ndawibagiye kuko navuze nti ni ya Mana yarampaye nanje abantu. Bantu b'Imana, muri Kanguka hari Imana. Ko narabibonye, nubwo nari narihebuye, Imana yoyo ntiyampevye, ntiyaduhevye, yagumye itwitwararitse, yagumye idutegurira umunsi tuzoronkerako natwe ibibondo. Nukuri ni ibintu vy'umunezero sinabona uko nosigura, ni vyinshi novuga, ariko ndashima cane ko mperuka kwibaruka. Ubu maze amezi 3 nyikiye ibibondo 2, umuhungu n'umukobwa. Mwumve rero ingene Imana itanga neza. Nukuri aba bana ni umunezero ku muryango wacu, n'ubu turabaraba tukarengerwa, tukavuga tuti Imana yaraduhojeje. Aba bana twabise ba ihoza neza, kuko yaraduhojeje koko. Rero nagomba ntera intege abandi bavyeyi bari mu gisebe nabayemwo cyo kubura uruvyaro. Bantu b'Imana ntibavyoroshe, birateye ubwoba. Si ahantu ho gutuma umuntu, ntawo hatuma umwana. Igikomere kigoye gukira, kigoye gukanda. Yego, abantu barakuvuga, abantu baritwarika kumenya mbe nturaronka, kikaba igisebe kinini, ukama winyegeza abantu, ukama udashaka ko bakubaza ko ufise abana. Ariko nagenda babarire ko muri Kanguka hari Imana iteturura. Umwe mutararonka, ndabinginze ntimwihebure. Imana yanyibutse, reka rero namwe gucika intege. Hagarara bwabo. Nukuri inkomezi z'Imana nasanze ziguha kwihangana, zikaguha kurindira isezerano. Imana yo mw'ijuru ibakomeze namwe, izobibuka. Nukuri ubu nafashe umutwaro ko nanje nzora nsengera abandi batararonka, kuko narabonye ingene ico gikomere kibabaza. Ego rero nimushidikanye, nimba umaze imyaka myinshi ntushidikanye ko uzoronka, kuko nanje w'imyaka 14 nararonse. Ariko nabaye mu bihe vyo kwihangana,
mba mu bihe byo kwanga kwakira ubugumba, nubwo babunyatura ko sinigeze ndabwakira mu mutima, kuko navuga nti mu Mana, Imana nsenga ifise abana, ni papa wanje, none yoba ari papa wanje ikangira ingumba, ndanga kwakira iryo jambo. Kandi urabona ko Imana yarabikoze, isezerano yararishitse, ryashitse. Ubu rero turanezerewe, turi mu bihe by'umunezero udasanzwe ku byiza Imana yadukoreye. Rero ntarambwiye abantu, nashaka nshimire cyane Kanguka, abo muri Kanguka, abadusengera, abapartenaire, umuryango wa Kristo. Nukuri igikorwa mukora biragoye ingene umuntu yobashimira, ariko tubari inyuma, turabashigikiye, turabasengera ko muratuba hafi. Murakoze rero, mukomerere ku gikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu akomeze abamezagirire, ababe hafi muri byose, mu bikorwa bikomere, bigume bigenda neza. Cyubahiro gikomere kuba Imana. Murakoze cyane. Shalom bene data, yo gushinga intahe yanjye. Uwiteka yankoreye ibikomeye, nanjye ndishimye, nanjye ndanezerewe. Niyo mpamvu nje gushangiza ubuhamya. Bene data, inshuti, abavandimwe, kugira ngo mwumve gukomera kw'Imana. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye, iyi sezeranyije irasohoza. Bene data, ndanezerewe, Uwiteka yankoreye igitangaza. Bene data, muzi ko iyo bakubwiye ngo ugendana umugera wa sida, uba uzi ko nta kindi uretse gutegereza urupfu. Urabizi ko nta muti ndetse nta n'urukingo. Uburwayi mbumaranye imyaka irenga 20. Namenye Kanguka kera, ariko simbiha agaciro. Mana, Uwiteka Imana yacu ni nziza. Ndashima Imana ko yangiriye neza kuva igihe nongeye gutangira kumva Kanguka. Nyamara nayimenye igitangira, ariko sinjye mbiha agaciro. Ariko ndashima Imana ko Imana yangiriye neza. Narafashe, ndakomeza, umukozi w'Imana agasenga buri gihe, uko avuze ngo hari abantu ikijije sida, hari abantu bagendana n'imigera ya sida, yavuga ngo 2, nkavuga ngo ndimo muri abo 2, yavuga 3 ngafata nkavuga ngo nanjye ndimo, yavuga umugabo n'umugore nkavuga ngo ubwo ninjye mugore. Mbese bene data, sinababwira ngo nakize ryari. Icyo nsyo nuko Imana yangiriye neza. Birarenze, biragoye kugira ngo ubyumve. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire abantu kugeza ubu badafite kwizera, bataremera ko muri Kanguka hari Imana. Bene data, muri Kanguka harimo Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Njye narayibonye mu gihe kingana n'amezi agera kuri 5 ntangiye kongera gusengera muri Kanguka. Nagiye mfata inshuro nyinshi nkizera, iya 6 yose ku mukozi w'Imana asenze, nanjye ngasenga, nkumva intahe, nkumva imirimo n'ibitangaza uko bikorerwa, nkumva uko abantu bashima, nkumva uko abantu bahamya, nkumva bakize indwara zitandukanye. Avuga ngo Mana, nanjye nzi neza ko icyo wambuzeho uzagisohoza. Nkumva ko hari umunsi, hari isaha, nanjye Uwiteka azanyereka. Bene data, ndashima Imana ko nta minsi itambutse, hashize iminsi mikeya rwose, nyuma yo gusenga no kwizera, maze igihe numva narakize. Nkajya numva muri njye wenyine mvuga ngo narakize, Uwiteka njye narakize. Nubwo nakomezaga gusenga, ariko numvaga Uwiteka yarabikoze. Ndashima Imana ko yampaye imbaraga, ngafata icyemezo cyo kujya gufata ibipimo kwa muganga. Nkagenda numva mfite confidence, ko numvaga ko
igihe nsenze, igihe nafatiye nkumva ko nanjye Uwiteka yankijije rwose. Ndababwiza ukuri, nagiye kwa muganga numva mfite confidence, numva mfite icyizere, mbese numva igisubizo ndibona ari negative. Yesu yankoreye ibikomeye. Nagiye gutora igipimo, hagiye ku gipimo barampima, igisubizo gisohoka ari negative. Bene data, nyuma y'imyaka irenga 20 mbana n'umugera wa sida. Uwiteka yankijije sida, sinzi ko nabivuga, birarenze. Natoye imishi ya negative nyuma y'imyaka irenga 20, ndetse bitiraho ndatisha n'ibipimo by'izindi ndwara zose natekerezaga, nsanga umubiri wanjye urera de. Ndababwiza ukuri, nafashwe n'umunezero, nafashwe n'ibyishimo, aho nagiye gutoresha igipimo. Ababyeyi bose nahabonye, umuntu nabonye wese naramubwiye gusenga Imana iri muri Kanguka, uburwayi bwose aho ufite Uwiteka arabukiza. Nanjye yangiriye neza. Bene data, muri Kanguka hari Imana. Nshimira Imana cyane, ni ukuri. Hari byinshi yankoreye, ariko noneho nongeye kunezerwa cyane urukundo rw'Imana. Nshimira Imana, nsabye umugisha Chris ndetse n'abaparteneri bose bakanguka, abantu bose babigiramo uruhare kugira ngo ibi byose bibashe kutugeraho. Basabiye umugisha, Uwiteka akomeza abakomeze kandi abagirire neza, kandi mboneho gukomeza n'abandi bose bagitegereje ngo mufate mukomeze. Muri Kanguka hari Imana, uko yangiriye neza namwe izabagirira neza. Isaha yawe ntabwo ihinduka, kandi isezeranyije irasohoza, kandi irindi jambo ryayo ikariherekeza. Bene data, murakoze. Iyo ni intahe yanjye. Shalom. Shalom bene data muri Kanguka. Jewe ndi ngaha ngomba gushimira Imana ubwiza Imana yankoreye. Jewe ndi umumama ari maze igihe ndwaye diabete na hypertension. Nsaba inimero za Kanguka, azansenga muri Kanguka n'umukozi w'Imana. Imana ingirira amahirwe, irambohora, irankiza, irantabara. Imana yacu ni nziza. Namasenga mfata muri Kanguka, dusengana n'umukozi w'Imana. Ahera igihe umukozi w'Imana aravuga ati hariho umuntu agwaye diabete, agwaye n'umutima, Imana iramukijije. Ndavuga nti yo ni jewe, ndashima. Imana ihabwe icyubahiro. Nukuri Imana ihabwe icyubahiro. Imana yarankoreye ibitangaza ntari niyumvira, irankiza. Ngiye kwa muganga ipimisha 3, bambwira yuko nakiza tangwara nimwe mfise ari diabete cyangwa hypertension. Ego nukuri ndashimira Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro kuko igukiye. Ikindi ngomba gushingira Imana intahe, uno munsi najutse mu gatondo, narimaze iminsi 3 ngwaye ikintu mu gikiriza kigaca gihagarara mu ibere. Ndabyuka mu gatondo mfata Kanguka yaheze, numvirize intahe zose zirahera. Umukozi w'Imana atangura gusenga, nanjye ndasenga, nanjye nsenga. Numva aravuze ati hariho umumama ati afashe ku ibere, Imana iramukijije. Ndavuga nti Imana urakoze. Nukuri Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umukozi w'Imana Chris, Imana imuhezagire, n'abapartenere bose Imana ibahezagire, n'abantu batanga intahe Imana ibahezagire. Jewe uno munsi nabonye igitangaza cy'Imana biciye mu ntahe z'abandi batanga. Nanjye mvuze nti Imana ihabwe icyubahiro. Shalom. Shalom. Nanje mpagaze hano nshaka gushima ibyiza Imana yankoreye. Imana yarantabaye. Jewe narengize iminsi ndara ntasinziriye, hajya bugira buce nkaguma ndibwa mu nda iminsi yose, nkiyumvira ikintu kibituma nkakibura. Rero hari ejo nafashe
numviriza ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yarungitse n'intahe, ndumviriza izo kuwa mbere, izo kuwa kabiri, n'izo kuwa gatatu, n'izo kuwa kane. Hama ca ndasubira inyuma mpejeje kuzumviriza ca mfata akanguka y'itariki 10 nyene ca ndafata nyene ku mutima, fashe ku mutima, ukuboko kumwe kwafashe ku mutima ukundi gufata mu nda. Kristo aratangura carasenga, akiriko arasenga nyene aratangura aravuga ati hariho umuntu ubu nyene ngitangura atanguye kwayuza kandi afise n'urutegwishi mu kanwa, ati kandi ndinda mpeza ariko aravomisa, ati rero ntiyakire ugukira. Nanje ca mvuga ati yemwe ni jewe, ati kubera nkubu pfuye kumva ce ntangura kumva urute, ca ntangura kuza ndasevura, ntangura no kwayuza, ati yemwe ati ubu ni jewe. Haheze umwanya nyene ngo mafashe mu nda nayura nyene sevura nyene nayuza, hama ivyo bica birahera. Harya umukozi w'Imana avuze ati amen, nanje ca ndavuga ati amen, ca ndaba ngaho onye harahera hafi nk'iminota nka 30. Ica mvaho narindi ca ngenda guteka icayi, ngiye guteka icayi ndagenda ndagihisha ndakinwa. Haheze indi minota 15 mpejeje kukinwa, ca numva ca cayi kiramereye nabi, ntangura kuzura urute mu kanwa, ca mvuga ati Mana ko nari mpejeje gufata akanguka, iyi ni yakanguka, ati jewe ngombe ngene fata ikintu mvomisemo ndabe ibintu mvomisa. Aho nyene ca mfata akadobo ca ntangura rero kuvomisa, ca ndavomisa ibintu birenduka vyirabura, umenga harimo ibintu noba narahekenye, umenga ni imizi y'ibiti nahekenye nkanoza gose ibintu nyene ndiko ndavomisa. Ico cayi nticaje, n'igitumbura nariye ntivyigeze biza, havuye y'ivyo bintu nyene bizanana n'ibintu vy'amazi nyene n'ibintu vy'urufuro. Ca mvuga ati jewe ibi bintu sindabimenura, urufuro rudakamye ndabiba ibintu navomishije ivyarivyo. Niho nabona ari ibintu bisa na shokora, ubwa mbere vyaje vyirabura hama birahinduka bisa na shokora nyene, ukamenga ni ibintu nyene vy'ibivurugu, muga ugiye kugitanya kidatana nyene, umenga ni uruntu rw'urudigidi nyene. Emwe ndavomisa nyene gose, nyene ndavomisa emwe, ca numva nyene mu nda mpejeje kuvomisa nguma ntonekara, ucumenga ni uruntu rw'umugozi umuntu ruvuye nyene mu nda, haca hasigara umenga hariho ikintu umenga ni kimanga nyene. Ico kintu c'ikimanga naho narya sinahaga. Muga haheze imisi 2 ca numva ca kinogo, ca mvuga ati ahantu hameze uku ni hahandi vyava vya bindi navomisa, ati none nk'uruntu rwari rurenduka nka kurya, uruntu rutagira uko rungana rurerure nyene, ufatishije igiti waraduza no hejuru ntirucike, ati niko rwari ruboheye, ati hano hantu ibintu noshima ni vyinshi. Je no gusinzira sinahora nsinzira, imyaka 2 yaraheze ntatora itiro, kandi hariho ibintu vyahora biza kunyicara iruhande mwijoro, nkabona umenga ni kigabo kikaza kikavuga ngo emwe ngwahangwa ndashitse, ngo sindahava, ngo hanashitse nyene. Ngeze ngo ndikangura nkaca sanga nta muntu ahari, hakaza n'ayandi majwi yaza mu muntu agakubita kwidirisha, ngugurura, ngo nta muntu mwumva ngo ariko arakomera induru hariya, ngo mwe ko mutugurura amadirisha. Nkaca nkangukwa, nsubiye gukangukwa nkaca ndabe dirisha nkabona rirugaye, hakaza n'urundi runtu rwaza nyene rukandyamako, rukandemera, nkagwikura rukanka, tukanigana nkagwikura rukanka nyene, mugabo nkatinda nkarunesha, mugabo nkaca nikangura nkarondera wa muntu, nkumva nyene narushe. Ivyo vyose n'ukuri Imana yarabinkijije, kandi nagumye nyene mfata muri kanguka, nongera nyene narakize umutwe waramene ku ruhande rumwe, ugapasuka bikajana n'ijisho rimwe, urundi rukaguma rukomeye, hamwe mpakwa no gukoma induru. Imana yarabinkijije n'ibintu vyo kuzungurirwa, ndiko ndakora nk'agakorwa nkaca nunamuka, naca nshaka gutemba. Imana n'ukuri yarabinkijije. Je mu nda yiwanje narinze ngo ndakomeye, nagira ngo nukuribwa nyene bisanzwe, ariko nasanze ngwaye ibintu bikomeye cyane. Nukuri mubandanye mutwitangira, n'abatarashima n'ukuri bashime, kandi n'abatararonka babandanye bafata. Ibi bintu si bibesho, je narinze iti nukubesha, narinze iti n'abantu atondeka, ati muzoze muravuga yuko mwakize, ariko nanje nukuri naravyiboneye. Nafashe kanguka yaheze, ariko ngiye mbona nakiriye ugukira. Shalom.
Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission Kangoka. C'était un jour de vendredi. À 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la manière dont la main de l'Éternel Dieu l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Shalom bwoko bw'Imana. Bene data bakunzi b'ikiganiro Kanguka. Hari umunsi umwe ariko wa gatanu isaha 5 zo mu gatondo narumvirije intahe. Hanyuma intahe ziriko zirarangira hariho umupfasoni yashinze intahe uburyo ikiganza c'uhoraho Imana camubohoye impwemu mbi zose zari muri we. Iyo ntahe yarankoze ko cane. Nayumvirije incuro nyinshi hanyuma ndaheza. Bukeye bwaho ariko wa gatandatu nararonse ikiganiro Kanguka c'amasengesho ariko sinacumvirije mu gatondo. Mwijoro igihe nariko nditegurira kuryama narasenze. Rero inyuma yo gusenga narashizemwo Kanguka yo kuwa gatandatu y'uwo munsi. Narumvirije intahe hanyuma umukozi w'Imana yatanguye gusenga. Quand le pasteur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler, tourner sur le lit, frotter. Je tremble toujours. Je rotais sur le lit, je tremble. J'ai commencé par faire maintenant des gestes. Igihe umukozi w'Imana yatangura gusenga, haheze umwanya natanguye kugira manifestation. Natanguye kujugumira, ndazunguruka ku gitanda, ndatura imibe, ndajugumira. Nguma njugumira, ntura imibe ndi ku gitanda, njugumira. Natanguye rero kugira ibintu na jewe ntatahura ivyariko biranshikira. Sinari nkishoboye kwigumya. Nariko ngira ibintu bidatahuritse na gato. Narasohora ururimi mu kanwa, narakwega umubiri, sinari nzi n'ivyo nariko ndagira. Ce samedi, j'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir. Je pars. Uwo munsi ariko wa gatandatu narumvirije hanyuma haheze umwanya numva ijwi rimbwira riti ndeka ngende ndagiye. Hanyuma ikintu caza kuniga sinari nkishobora guhema. Caraniga kikandeka kikongera kikaniga, nariko ndajugumira nongera njugumira. Naguma nzunguruka. Haheze umwanya natanguye kudahwa, naradashwe ndadahwa. Hanyuma haheze umwanya ca ndakwega umubiri wanje, ndakwega cane. Hanyuma ca ndahagarika. Naciye ngarukana ubwenge, ca ndatekana ku gitanda. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil, dans la nuit, pas de perturbation. Je dors tranquille, je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de Jésus. Oui, quand lui, il se lève, il délivre totalement. Rero kuva uwo munsi nguwe neza iyo sinziriye. Mwijoro nta kinkoma, nsinzira neza, ndasinzira neza cane. Naje kano gatondo kugira nshingire ntahe ubushobozi bwandiho. Ego, iyo ahagurutse gukora, arabohora burundu. Aha yarambohoye burundu. Naje kugira ndamuhezagire, kugira ndamutazire, kugira ndamuhe icubahiro. Ndasavye imbabazi kuko naratevye gushinga intahe, ariko no munsi naje gushingira intahe ndiho. Ikiganza ciwe c'ubushobozi kibe ku mukozi w'Imana Chris na ekipe bakorana n'umuryango wiwe. Amen. Je suis venu témoigner que Jésus, que sa main puissante repose sur son serviteur Christ et toute son équipe, sa famille. Amen. ubu tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya w'amasengesho. Ndatswe ari benshi baba bari no mwanya, kandi nkuko nabo ndabivuga ni vyiza kubanza kubiza intahe ubuhamya, ukumva ivyo ndiho yakoreye abandi. Nukuvuga yuko wumvise ivyo yakoreye abandi, urumva ko nawe bishoboka, kuko abakize, ababohotse, abagendewe nuko bizeye.
si uko tuzinanye ntabo nzi ariko bizeye ntitwabonanye ariko bizeye baragenderwa. Nawe ni wizera urabona igitangaza. Muri Yeremiya 3:17 ijambo ry'Imana rirahumuriza ngo nzovura ibikomere vyawe niko Uhoraho agize. Ico kintu kirakomeye kuvuga ko Imana izokuvura. Nuba warakomeretse irakuvura. Imana iravura, Imana iranagura ivyo nonekaye. Rero nimba urwaye mu buryo bw'umubiri canke ukumva uraboshwe, hari abantu batagwaye mu mubiri bigaragara ariko waboshwe, kuko muri Kanguka haraba ama deliverance menshi. Abazi igifaransa musoze mumviriza Kanguka yo mu gifaransa, intahe zo mu gifaransa, hari abantu benshi cyane babohoka mu buryo budasanzwe biciye mu kwizera. Rero hari imigozi iza gucika ya Satani, hari impwemo mbi ziza guhunga, hari indwara ziza gukira, vyose bihagaze ku kwizera kwawe. Nimba wizera vy'ukuri ko ushobora kugenderwa nk'uko abo bandi bagendewe, ugenda ahantu hatari urwamo, ushigaza wabara, utaza ushira ku mutima. Abadamu bashaka abana mushiye kunda, ivyo byose ubikora kora wizera ko nawe uza kugenderwa. Hari abaza gukira ubwo nyene, hari abaza kugira manifestation n'abandi batayigira. Nubwo utobona manifestation, nubwo ataho ikintu na kimwe kibaye ku mubiri wawe, ariko wizera ko nawe ushobora gukira mu izina rya Yesu. Hari ingwara nza kuvuga n'izindi nyinshi naza kuvuga. Rero nubwo no kuvuga nubwo ata manifestation, wizere. Mu mwanya muto tugira dusenge. Urakoze data uri mu ijuru, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana yako ndiho. Turagushima ku buntu bwawe, turagushima ku bushobozi bwawe, turagushima kuri Shama, turagushima kuri Rafa. Ni wewe uri hose, ni wewe ubona vyose, ni wewe ushoboye vyose. Turagushima ku ntahe twumvise. Urakoze ku bantu bakize, urakoze ku bantu babohotse, urakoze ku bitangaza ukora, urakoze ku mbabazi zawe. Turagushima ku maraso yavuye ku musaraba, kuko ku musaraba Yesu ngo vyose birarangiye. Ndagushima Mana ku bana bavutse bana n'amasengesho, umwana wese yavutse bana n'amasengesho, umushe kw'ikiganza mu izina rya Yesu. Ndatuye ubuzima, ubugombe bwawe ko buri mu ijuru bube mu buzima bwabo. Ndasengeye abadamu bose afise abana mu nda, urakoze Mana. Hari uyu mudamu ageze ku mezi 8, mu izina rya Yesu uriya mwana ndamusengeye, nubwo aguma aba menase, uguma uvana amaraso, mu izina rya Yesu uriya mwana azovuke ari muzima, avuke hageze. Ndasaba imigambi yose Satani yateguye, urakoze Mana kuri ya mwana azovuka. Umudamu wese asubwana mu nda, muzikanza kunda, wizere. Ndatuye ubuzima, impwemu ya force push, impwemu kuri abana ituma umwana avayo, mu izina rya Yesu ihunge. Urakoze Mana kwa no kuragira neza. Ndagushima kwa no bose kurabohora. Hari abagabo n'abagore bariko barabohoka, n'abajene ku mpwemu kwisambanya, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuri deliverance. Ndagushima kuri ya mudamu amaze igihe ataje mu mihango, ndagushima ko mubohoye igihe kinini, umaze nk'imyaka 2 vyanga kuja mu mihango. Urakoze Data ko mubohoye, mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana kuba nuko uragendera umuntu wese tuko turasengana, nuko utakumva manifestation, ariko wizere. Hari abantu benshi barabohoka, ari imigozi ya karande ikiracika. Wewe uboshwe n'umugozi wa karande wa alcoholisme, mu muryango wawe muraboshwe n'impwemu ya kaburego y'ubusinzi, umugozi ucike. Mana urakoze kuba nuko urabohora. Ndagushima kuri ya mudamu ari hasi aguma atera amaguru n'amaboko, Yesu akora kugendera ubushobozi, deliverance, izo mpwemu ziveyo, mpwemu ziko ziravuga ziveyo. Ndazitegetse mu izina rya Yesu Kristo, ntimushobora guhagarara imbere y'izina rya Yeshua. Ndasaba umuriro wa mpwemu yera uturire izo mpwemu. Urakoze Mana, urakoze kumugendeye, urakoze kumugendeye. Ndagushima ko mukijije izo mpwemu ziveyo. Umubiri n'inzu ya mpwemu yera, ntimushobora kugumayo, ntimurekuriye kuguma muri uwo mubiri, mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana ko mugendeye. Urakoze kuri ya muntu akora ruka, ariko aradahwa, ivyo wariye vyose bishaka gutwara ubuzima bwawe. Muri kano kanya nta bushobozi bifise, ndavuze nta bushobozi bifise. Urakoze Mana. Uriya muntu afise ikibazo ca sinizite, umwana muto adashikana imyaka 15, sinizite, ndagushima ko mukijije mu izina rya Yesu. Uriya muntu afise ikivyimba muri terize, mu gitereko, ndagushima ko mugendeye. Urakoze Mana. Uriya mudamu afise ikibazo ca kanseri ya uterus, kanseri y'igitereko, akira gukira. Hari umudamu afashe kwibereye yumva ikintu cy'ikivyimba, Mana ndagushima ko mugendeye. Ndasenze niyagenda kwa muganga, Mana zatangare ubushozi bwawe, ramvura ikiganza cawe, Mana mugendere. Urakoze Mana kuri ya mugabo ariko aragerageza kuri bitabi byanka, igihe cyose ugerageza umaze
aragerageza kenshi ariko hari ubushobozi buje kuri wewe, hari ubushobozi bwo kubohoka mu izina rya Yesu. Ndagushima kuri ya mama ari kuri chaise roulante afashe amaboko yose ashize ku mavi. Ndashima Mana kumugendeye yakirugukira ariko urumva ubushuhe mu maguru. Yesu akugendere Mana, urakoze Mana, urakoze kubona ko uragendera, urakoze ku bushobozi uriya muntu akora abona ibintu bimengo n'umuriro mu maso mu izina rya Yesu. Urakoze ku byumviro uri kurahindura uyu mama afise imishatsi icika cyane isa n'iyaheze ku mutwe, kumiza amaboko ku mutwe. Wizere Mana, urakoze kumugendeye, urakoze kumugendeye, urakoze kumukijije mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuri ya muntu afise inkorora idahagarara, inkorora gushika nasigara akira amaraso mu izina rya Yesu. Uriya muntu akirana n'igituntu akira gukira. Urakoze Mana, hari umuntu afise ikivyimba kw'izosi, kwize kiganza ngaho nyene. Wizere mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, hari abantu benshi barakira. Umukobwa akora sengera mariage igihe kinini byanase, wagerageje ibintu byose ariko hari ubushobozi uko baraza kuri wowe Mana. Urakoze kumugendeye mu izina rya Yesu Kristo. Umunasikizo cya infection urinaire, umugabo hamwe n'abakobwa babiri mu izina rya Yesu. Wizere gumiza kikaza kuri bas ventre. Wizere amaze igihe kinini ariko arava amaraso, umudamu ariko arava amaraso mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima kumukirije. Ndasengerera umuntu afite ikibazo cya diabete akira ubushobozi, ari diabete, ari hepatite B, hepatite C. Izere mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana, haleluya. Hari umuntu afise ijisho riguma riva amarira. Urakoze Mana kumugendeye mu izina rya Yesu. Ndagushima ku badamu bose bariko barasengera uruvyaro. Wowe umaze imyaka 4, izere. Umaze imyaka 12, izere. Hari ubushobozi. Umudamu wese akora asengera uruvyaro waragerageje bikanka. Izere Yesu akora kugendera. Mana gushima ku bana bagiye kuvuka bikimana n'amasengesho. Uriya yamaze guca, hari umudamu yamaze guca atigeze asama ariko uraguma wizera, ubwo umufata kandi utakijya mu mihango. Mana gushima kumugendeye, Mana gushima kumugendeye. Ubushobozi budasanzwe, ibidashobokera abana abantu biragushobokera. Umugabo n'umugore bagobwiye ko mudashobora kubyara kubera mudahuje rusange. Ndagushima ko bagendeye Mana. Urakoze, hamaze kuvamo inda zishika 4. Igihe cyose usamye umwana yamacapfa ariko ndasenze Mana ubagire neza cinzira. Ndagushima Mana ko wagiye gusama umwana azovuka mu izina rya Yesu. Ndagushima kugiye kurengera ibigaragara, ugiye kurengera ivy'ubwenge, ugiye kwerekana ubushobozi bwawe. Urakoze kumugendeye Mana. Ndagushima kuri ya muntu asikizo cyo kugira itiro byinshi mwenye wose no mwibara usanga ukurasinzira ahantu hose. Ndashima Mana kumugendeye. Urakoze Mana kuri Imana. Urakoze kumuna agena mugera wa sida ukijije. Ndashima ko takidashoboka imbere yawe. Sishobora kuvuga ingwara zose ariko nubwo ntakuvuze ugurakana umushime. Twese mwe dushime. Urakoze Mana, nubwo ata manifestation wizere Mana. Urakoze ku bantu ugendeye, urakoze ku ntaye tugiye kumva, urakoze ku bushobozi, urakoze kuri Alpha na Omega. Niwe ukwiye gushimwa ubu niyo bidashira. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizera, amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kubaba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.